nyuma nico gituma kenshi abantu iyo baba bibarutse nkunda kubabwira abakenyezi ntuze muri ijajara ngo muzane bajya bene wanyu ngo niho baje kubaramira hari abo usanga rero azanye imwe nabo ngo baje kwarama ugasanga nabavuye ngasamye bwaca kabiri naho kazomwaramira. Iyo umugore ari mu mihango eske ko tuzi abenshi vraiment ni gakumarayo une semaine abenshi ni 3 jours 4 jours eske 3 jours vraiment zokunanira kwihangana umubiri ubusanzwe nico twateza kuwutegeka kuko je namamaza ati none muravuga ngo umubiri wa mugoyi baba bariko baravuga igihimba cirondoga avuze ngo igihimba ca mugoyi no kuvuga ko ubwenge bwe bawucitse kuko Imana ashize ubwonko hejuru nyagitera kiri hasi kiri hepfo kandi kirabaza mugoro no kuvuga ko mu gihe rero ico gitsina arico gitegetse ubwonko no kuvuga ko ubwonko wewe buca bumanuka bukaja hasi no kuvuga ko umuntu abacuritse ne kwa kwihagara no kuza kuburira ngaho. This is Flash TV. We shine to progress. Reka twongere tubaramutse cyane abakunzi ba Flash TV. Twizere ko mumeze neza. Kuri micro ni Evrina Irakoze. Hama nkaba ndi kumwe n'umuntu abikora neza cyane ku masanamu ni Irerita Zoyi. Muramumenyereye. Hama uno munsi twongeye kubazanira umwe mu bashakashatsi mu bantu bavyigiye babinonosora bazi guhanura kwigisha bijanye n'ingo hamwe no mu bajene. Nire nine mana ariyo mumenyereye aho atwigisha kenshi gashoboka mu biganiro he na hehe hose muramuzi. Ego reka twongere tumwakire kandi abaramutse. Namahoro cyane ndabaramukije ko badukurikirana nawe mve ndakora mu kije. Urakoze. Nuriya mu bikorana neza nawe ndabaramukije. Ego. Hama merci kwa mwugiye kutwitaba kandi muri bamwe abantu benshi baguma bavuga ati vraiment uwo muntu arahanura arubaka kenshi ingo n'imiryango siyo tumubajene ndetse no mu bantu bubatse hose vraiment aragenda atanga impanuro nico gituma tuguma tubikora ko kenshi kugira ngo muze mwongere mwubake ingo z'abandi surtout aho ziguma zisambura bivuye ku bagabo ku bagore hose vraiment mu bikora neza reka tubashimire. Abashatse gusambura ntaho bazibira. Abashatse gusambura nta muntu bazibira. Oya ntacyo murashiramo kandi kantu gatuma bagira. Oya mba turavuga gusa hanyuma rero no kuvuga yuko ntakuze mu bisanzwe nta kintu abakeneye kwigishwa abakeneye gusa ubuntu bwo kugira ngo ashobore kubana neza n'abantu. Nta kindi naho kuvuga mba turavuga ariko nibaza ko birebire sivyo kuvuga ngo tugiye tuza abantu ngo gusambura ubwahise mu gusambura muri kagasambura ariko iyo mutanze impanuro urumva hayigiye avuga ati kumbe bijya bimushikiye hari igihe usambura hari ivyo utazi mu gihe rero nk'umuntu aje kuri TV yacu akaraba arashobora kuvuga ati kumbe bijya narihenze mu gihe rero mutanze impanuro mubamubatse ingo z'imuryango hariho nivyo izidasambuka muri uwo mwanya gusa navuze ati hari washatse kuko iyo urugo ruza gusambuka haraba mu mwagumuka ntibagumukira rimwe satani yafata mwumwe ikamucurika ikamucuranguza yemeye rero ko mucurika mucuranga ko satani agakorana no wihaye ikibanza utamuhaye ikibanza ntashobora kukwegera. Ego nine mana ariyo aho no musa agomba tuyagire kubijanye kandi n'ingo n'imiryango. Ego re nine hariho ingo nyinshi muri kino gihe ziriko zirasambuka bivanye ku karanda twavuga ngo nakaranda k'igitsina ku busambanyi aho mu ngo nyinshi usanga harimo ubusambanyi burenze kesaswa mu bagore canke no mu bagabo kenshi nibaza ariko yuko ari mu bagabo. Ego none nibaza ko ari mu bagabo. Reka ndeke kuvuga mu bagore. Ego aho usanga vraiment ico kintu cihariye mu miryango myinshi ndetse hakaba n'abacibwa amande ukumva ngo nakaba muciye amande kubera ngo bamufatiye ku mugore wundi cyangwa bamufatiye ku mugabo wundi. Eske ivyo bintu namwe murabibona canke nije nihenze? Aje mpana ndabibona kweri. Ndabibona mbere wanashakana kenshi ariko rero nuko uvuze ngo ni karande y'igitsina. Ariko karande ni kimwe mu bintu bituma ubwo busambanyi bubaho kubera ko burya ubusambanyi mu bantu bubatse kurenga ibigo no kuvuga kuje gusambana n'undi muntu bavyita gusambana kuko mu bakanywe no kurangurana amabanga yabubatse no kwakira no gutanga urukundo mu Gifaransa niko bavuga ati c'est faire l'amour no kuvuga yuko akenshi ibi by'ubusambanyi birafise byinshi bivako mu mwihwezo nakoze hariho ibishika 13 nasanze biri mbere binarenga wanashaka nashanze bishobora gutuma umugore ashobora kuva mu rugo akagenda agasambana n'undi mugabo cyangwa umugabo akava mu rugo akagenda agasambana n'undi mugore. Rero no kuvuga yuko uhoho kera byari bihari
abatama twagare batubwira ati kera byari bihari kuko barasanga umugabo umwe naho abatari mu Isilamu afise abagore bane ugasanga abantu babayeho basokuru hajya benshi bari bafise none genda no muri Bibiliya urabe niba kusanga bafise umugore umwe imengo ari umugenzo rero no kuvuga yuko ubunya rero benshi hari habo uza gusanga bamva umengo hari akantu babuze kubera bazi ko twebwe ngahanya bagufashe ufise umugore arenze umwe ni mugasho nayandi mande hejuru rero kubera ko iryo ari itegeko benshi bacavuga ati none tugire gute bacagenda binyegeje nyene cyo rero wegeze kuvuga ati twigeze kumubaza tuti none ko bavuze ko abantu bazoza barafatwa bazoza barabahana ukamengo hariho no bategetse barimwo nabeshe kurutoke mugabo ariho kuko je mparabona bijya bikamyo by'abapolisi biko birabegeranye mu mahoteli hari usanga bafite ndwa tudarapo ngahanya tw'igihugu ukasanga rero nk'umubingwa usanga umubingwa waro bamujanye rero bwa abapolisi je nabemerera barabareka n'abantu bakaraba cyumunsi bane yicara kandi bari kumwe n'umuntu inyuma abapolisi ariko bakajana bakinjira nawe bakaba barunguruka ucyo ukazamva ngo mama fulani ngo nawe ngo papa fulani ngo nawe ugasanga none yari nyakubahwa mu isite urumva rero no kuvuga yuko hariho byinshi bibitera uno munsi duhereye ku ivyo vya kera bo muri Bibiliya bari bafite abagore barenze umwe uyu munsi ucumengo hari ico babuze umengo bari incomplexe niba nababwira ngo bagende bazana abagore barenze umwe eka nitego ry'igihugu no kuvuga yuko rero mugabo ibibacho baza baragira binyegeje mbona umengo biragisibije muri kino gihe uza gusanga umengo umugabo ucumengo hari hicabuze agace genda gucinya umugore yamara kubimenya umugore nawe ati yoba nanje ampize ugacumengo nako bari horahorana ugasanga ari urugo umugore yarasaze mu busambanyi umugabo bose kimya ati kimya bose binyegeza ubu bagenda kumugaragara ntabantu birirwa barabayora birirwa babona ku Facebook yego ugasanga bamupibri umugabo ngo bamufatiye hanana mbona bacakirwa naba banyumba kumije ugasanga nabato bato nibo muri hano mana bakora mugabo ntacyo nabo nyine nabandi bazoshikirwa je narabemereye vuba ko nzoza ndabatanga rimwe na rimwe nibashaka baza babahane cyane ntibabahane ariko uzobavuga baraza bakabambwira bakabakubwira hari abandi baheruka kuyimuka nababwiye na cyane cyane ko ari mu byigisha bajya bwa buhungu nuko mvuga abahungu bya bikosto usanga bitegera abagore bapfuvye by'ibifubuzi twavuze mugaha mu kiganiro abapfubuzi n'abaki barimutse abapfubuzi ushatse kuvuga hari abantu usanga batabizi ugasanga iyo tamume tuguma tuyumva ariko kubera tevye tujemo ntacu mugo nabo nyine barimo mu by'ubusambanyi ego ni n'abasore cyangwa usanga ari abagabo bategera abagore baba batarangurirwa neza mu banga bubatse mu ngo zabo bagacanke bafise izindi ngeso nivyo tugiye tuze kumukanya bagaca bagenda kuriha amafaranga hanyuma bagaca bajana nabo bahungu rero n'abamara y'abahungu nyine twovuga rero ego rero ariko ndatwaye ko turavuga ku bijanye ibituma abantu baja mu busambanyi kandi bubakanye ubwa mbere bwo hariho ibihe cyo twokwita ibihe ibi birakarira abagabo cyane cyane bavuze ngo abagabo gusa mugabo n'abagore burya nabo nyine hari igihe navzera majority hariho ibihe nk'umugabo agwara dufate nk'umugongo cyangwa ugasanga yagwaye nka diabete hariho ingwara zishobora gutuma adashobora kurangura amabanga yabubatse neza ibi rero kenshi birashobora gutuma umugore usanga iyo atarezwe ndavuga atarezwe iyo usanga adafise kwihangana agaza gucinya umuntu no kuvuga ngo yihanganire wa mugabo wiwe n'ico gihe yarwaye ati none kwihangana byarakunaniye acambwira ati ngo akajyana ntikajyamanwa niko yambari ntombe byo bijyana ntombaze sinze ko ari bihere yaratunze hanyuma rero no kuvuga ngo ku bakenyezi naho hariho nk'ibihe by'imihango cyo kuja mu kwezi hariho umugabo agaca agenda igihe umukenyezi nawe nyine ashobora kuba agwaye canke igihe aba yabyaye no kuvuga bijya bihe bishobora gutuma haba umugabo atari kurirwa kurangura amabanga abubatse abagabo iki gihe ingoro kirabakarira kenshi uza gusanga bagiye kubaca inyuma nico gituma kenshi abantu iyo baba bibarutse nkunda kubabwira abakenyezi ntuze muri ijajara ngo muzane bajya bene wanyu ngo niwe waje kubaramira hari abo usanga rero azanye nabo ngo aje kwarama ugasanga nabavuye ngahasamye bwaca kabiri nawe kazomwaramira chaka gusohora mu rugo byose birashoboka ariko renine hari akantu muvuze ngo iyo umugore ari mu mihango est-ce ko tuzi abenshi vraiment ni gakumarayo une semaine abenshi ni 3 jours 4 jours est-ce que 3 jours vraiment zokunanira kwihangana kwihangana kwa bagabo niyo misi ngaho gacugenda kwihangana kwa sinavuze abagabo bose ni bamwe batagira imitima none adafise kwihangana abatayo buntu ariko ni babanduza gusanga rero uko umubiri wivumba gatanije acha yiruka no kuvuga muri iyo misi arinza afatwa
umubiri abenshi rero ntibazi yuko umubiri mu bisanzwe nitwe twateza kuwutegeka kuko je namamaza ati none umuntu avuga ngo umubiri wamugoye baba bariko baravuga igihimba cirondoka avuze ngo igihimba camugoye no kuvuga ko ubwenge bwe bawucitse kuko Imana ashize ubwonko hejuru nyage kiri hasi kiri hepfo kandi kirabaza mugabo no kuvuga ko mu gihe rero ico gitsina arico gitegetse ubwonko no kuvuga ko ubwonko wewe buca bumanuka bukaja hasi no kuvuga ko umuntu abacuritse kwa kwihagarara no kuza kuburira ngaho mu gihe rero babona yuko igihe rero igitsina kimutegetse ati genda gusambana aje genda gusambana uyu muntu abakwiye kubanza kuja kwa rojante bakamuraba neza ko ameze neza mu mutwe kugira ubwonko busubire buje hejuru nuko muri make hama ikigira kabiri mu bintu bituma bagenda kuja gusambana n'ingeso hariho abantu usanga bakuranye akageso k'ubusambanyi ugasanga kuva kiri umwana yariyo diri yiwe nta niyindi ugasanga bihereye adiza umwana ahamwe avuga ati je ugasanga ni wa mwana yakuza ari umuguru ndaravuga mu kigobe ngaho hepfo je hari ubwana nabonye usanga buri muri seta wita nabonye busimbira yako ngo shushu ngo zashe oya bijya n'ivy'abana nimwe vy'abana twita by'ugukina ivy'abana sawa none yatanguye akiri bijya n'umwe atabicamwo ukiri muto ngira nuko niri kuririye ruguru oya hari na ruguru namwe mukuru mu oya twese nturaba ruguru ariko mwana wa ruguru uzobona mu myaka indwi ariko wari muri centrale no muri mukoko boba kubita bakana bagira ukiri muto nturashitsa seta kuko seta ubumanze kuzana ubwenge ni moins de 5 aho usanga bariko ngo nugukina gukina ivy'abana yego bijya bose barabikina oya nitwagina bon hari utuntu tumwe baca mu vraiment ivy'abana abenshi barabizi barabicamo ariko umanze kurenza iyo myaka hagiye nyene uvuga ati ucume ngo kariko kabikora kabizi kumva mwatanguye kera mba biragoye oya hanyuma rero no kuvuga ko ako kageso akenshi unda ugafatanya rero na kimwe ariko uravuga ca karande uza gusanga umuryango akenshi unda kugira abantu uti ni wagenda koresha umukobwa cyangwa ukagenda umuhungu mugomba kubana banzura mbega abi wabo babayeho gute mu buzima bw'igitsina ubuzima ndora gitsina yego ubuzima ndora gitsina no kuvuga yuko la vie sexuelle ni kujya kuntu uza gusanga abantu bifata hari uza gusanga umukobwa mukuru umusambanyi kazi ugasanga ntiyubaka gumasambura n'abasambanyi gusa ugasanga ivyo byose bifataniye muri abo uzoshike ndaguye gutwara abakurikira ngo ni waje ari muzima yari acavuga ngo bazobahindura kuko umuntu yaciye imbere yamwigisha gace imbere y'abigisha imbere y'abakozi b'Imana imbere y'abavyeyi imbere ntahinduke uzomuhindura kandi we babigoye hama ikindi naco ni nukumenyerana ikintu cyo kumenyerana kiraharawe muri kino gihugu cacu n'abantu nari mvuye mu biro vy'abantu ndabona ro haje mutipe mbona yambaye impeta mbona agiye ku mugora araho yambaye impeta aca mugira akantu ngaho cyanye mbona amusubiye bene hafi ngaho cyanye bamenyeranye usanga donc bamenyeranye nukuvuga biziramwe arabanza ko haro n'ahandi hantu genzi agatipe karambo kihangane vraiment ntazi ndakavuga izina n'uwo mugozi navuga izina umugabo wiwe n'umugore yarafise biro ko hari usanga biro irimo abantu babiri usanga bafite imeza hajya ubundi afite imeza hajya umugabo aramutelefona mugatebana ati imizigo yawe yarabonetse yaramudandaza mu midaferi aho madaferi kenshi bya ntabwo bibaza ibintu by'amabanga bubatse ntubagonesha nta mwanya wifitiye riraca avuga ateka mpitane z'amafaranga umugore urabona ko bakora mu buzi bwa leta benshi amafaranga ntabari kirenga nawe urumva yikorera amadiri tekana musigera amarare kugira ngo azotaragura ibifungurwa by'abana kini kwagiye yaragiye kumara yindwi kugira arinjirire aho umugore wabakorera kwinjira winjira direct ari umushefu abanza fototo inde ari umushefu uradodora uyu mushefu bakorana mu birari babiri yari umukozi asanzwe mu gafse byo ashize asanga rero akabingo bakorana mu biro karamureze sinzi yo kajanye intoke urumva bariko barisomanira aca iwe cyo yakoze gusa afata agapica aca asubira inyuma acagenda kwaza umushefu uti mu kazi mwahaye umugore wanje naka karimwo aca babirukana bose cyari ako gatipe kamba kugira mariage inkuru amenyekana umukobwa bakundana cyane muheba aca irazero urumva ko ni ibintu mu bisanzwe ni myako gusa ni myako kuko hariho n'abantu buryo banashaka boza banavyitondera hariho n'abantu bakunda kuvuga yuko iyo musambanye ari umwaka direct uba wikwegeye imyaka ubuzima bwawe bwose iyo uciye inyuma wundi gusa bararinda bazi kwinjira ahantu naho muri kanitoroshi utamenya ingene hangana hanyuma rero no kuvuga ikigira kane ni tama nariko ndavuga ivy'amabiro barakuye ko amafilme ku mantu nze ku miduga bazi nayo nyene ko amafilme n'amarido aya mabiro nayo nyene murayaraba neza mu gipolisi ateye makenga mwami
sinavuze yose amwamwe barabusanga banditse bati uno munsi ntitwakira abantu kubera abari umunsi wo kwakira uwo mudemu ko reka batinya kuja mu mahoteli kubera babadomerayo mu mahoteli ageze ati he baba batoye ikaga bavuga ati ti baba fulani nawe urumwe usanga yakiriye umugore wundi muntu nawe ari umugabo wundi muntu gace usanga ari ibintu by'imyako gusa benshi vyama vyabaye hanyuma rero kuvuga ngo ikigira kane nitama hari abantu usanga bafite itama ndavuga amafaranga akaja kubaka mugabo gasanga agiye kubaka petite kubera ko yashaka viwabo mugabo hakaba hariho akantu ko gukunda amafaranga wa mugabo petite arashobora gupungikwa n'udufaranga wa mugore agashasubira agaca agenda agacitangura kuzaragenda mu bagabo bafite amafaranga hari nk'umugabo aha mu rugombo yigeze kudutelefona tubwira ati je narubatse inzu iyo nzu ndayubatse ndayiheza mugabo n'ubundi urabona inzu ntihera kuko mu bisanzwe bacu umugani bati umugabo aheza kubaka ari uko bamwubakiyeko iyo ashaka guheza ugasanga n'utundi dukenewe kuna kuriya mugabo uko biba biri kose wisinye kubaka amafaranga arakugabanukana kameme wa mugore wiwe yacegira kundi mugabo uwo mugabo afite udufaranga kandi afite n'undi mugore mugabo rero ikibazo cyabaye wa mugabo nawe ariko ararealiza iyindi migambi hanyuma rero nawe wa mugabo apungukiwe aza gusanga wa wundi we wa mbere yarahezagiwe acagaruka kuri wa wundi wa mbere uwo mugabo we wa mbere yari yaragose kuja mu buku kugira ngo bavane ku vy'amategeko ntumubaze mu nyuma bamubajije abashinga ntahiti none ko yagiye hari byo yagiye kwivya teka none w'imizigo yabajanye ntiyayigaruka iti subiza mu nzu uwo mugabo tubwiye ati je ndatuntuye ngoma nturike none uwo muntu yamaze umwakorenga kundi mugabo yaragarutse mu rugo kandi urumva barabanuka mugabo urumva nk'ama banga yubatse ntakunda hanyuma rero nuko ikindi amande yitama hari ico bita amarangamutima nk'ubu reka nagakararo kuri we wanashaka nta mutipe urabona ukavuga ati umutipe vraiment hamwe nawe uvuga ati umutipe vraiment ni sawa cyane gose amubona ugahabuka avuga ati ugahabuka usanga uri itupye ngo ugasanga nawe uwo mutipe nawe ugiye kumwegera buke buke ugasanga nawe sivyo ari oya nawe yaraje gusanga yagukunze ubusamba rero gace buhera ngaho wowe kuko abatipe benshi iyo mubonye kiya mu bweti nagukunze ikintu cyambere cyo utakora akubwira yuko ni nkabiri hanyuma rero no kuvuga hariho n'ikindi kintu novuga gukundwa cyane ajya gukundwa cyane navyo biri ibintu bishobora gutuma abantu bagenda mu busambanyi akenshi iyo umugabo akunze umugore akarenza umugore kenshi bimutera kugwara ico twita umurengwe wa mugore yamaze gufatwa no umurengwe ashaka gucabona kumenga umugabo we n'umubono kwera yamukunze cyane kuko abashakashatsi baberekana yuko umugore gukunda n'umugabo gukunda gerageza mube ku rugero rumwe habe ekilibre segane pulsa ukuvuga ugiye imbere ni nko kugena n'umuntu ugiye imbere umuntu kamusiga nawe agasigara inyuma ashatse arahindukira cyangwa hagara nibaze ko abantu b'abagore cyangwa tuba dushaka ahubwo badukunde cyane gusuko tubakunda nibaze ko ahubwo bica bigushikira je niho mba n'umumengo n'abantu aboreka n'abagabo ndabakibure ngahanyene ndabakibuye iyo mu bisanzwe nivyo abagabo duhamagara ibintu vyanditse muri Bibiliya akenshi ni nk'amategeko kandi ibintu biba bigoye gukora kugira ngo umugabo atanga urukundo akarutanga rurenze ku mugore wi rurenze navuze rurenze akamaka 80% naho muha 20% uwo mugore ntazopfa mwubashe oya ucugerageza basuka ukagira nka 70 cyangwa ukamudepasa twe niho tuba tumva turyohewe ariko nivyo n'umugore niko kuko n'umugore mutera kumusuzugura oya niko mu buzima niko bimeze iyo umwe azanye urukundo rwinshi rukarenga gwa wawundi ucumenga uri kora mwisemba muri kwa kumwisemba rero hacava mu kagasuzuguro ako gasuzuguro gatuma rero uza kubona kumenga hari abandi barenze ihagararako donc umenga umugabo wa mengo abagabo sukujinyika ndiko nababwira nta kujinyika kurimwe umugabo si vyiza yuko umwanya wose yamumengo ikintu kimuhanze mu buzima n'urukundo abagabo bakora vugisha ukuri wewe kwa muhuri ngo narakupfiriye bakunda umugore donc akora oya ahubwo abagore bakunda abagabo bakora Yoro kora bicurika sinzi umugabo buro byarahindutse ko n'abagore n'abagabo nabo nyine basigaye bakunda abagore bakora nakunda abagore bakore bose basi bayayata yene ko ndavuga ari umugabo yuko abagore cyane cyane nakunda umugabo yama muri joteme yecho sa love you yecho sa surprise navuze igihe cyose birakenewe mu buzima bw'apana igihe cyose umwanya wose mu gatondo ukamengo ni avuye muhira muvanye 5 minutes ageze hajya ngo shushumerewe gute
azakubwira ko uri kuramustress none kwa mwanya wose ngumerewe gute umerewe gute mwanya wose si umugore wawe none ari umugore wawe mugabo uri mu kazi sivyo wagiye ku kazi arabizi ko wagiye ku kazi mu gatondo mwasezeranye sawa wamusomye uragiye utaranashika abona ko umengo urukora mu ikeka ahubwo benshi niko mukunda guca niko bakunda guca kuko we nturagera kubamwo haracari kane uracari mutoya cyane hanyuma ikindi naco ikigirindwi nico dokwita umunoho w'igitsina ico bita mu gifaransa boulimie sexuelle ni diabete y'igitsina niko bavuga ni ingwara mu bisanzwe abayumva umwanya wose abayumva kandi rero ugura twenga kandi waza ngo ntiba ni diabete y'igitsina irabaho kujya hariho diabete usanga umuntu afise boulimie ingwara ituma ashaka guma afungura niyo rero ya boulimie sexuelle irabaho hanyuma rero no kuvuga yuko nimuze kumbaza ngo ama reference nayaheje abajya bavyandika benshi sinababoroka kuko mutwe mfise se munini cyane gose kandi amazina yabo ni baza batabakenewe gose mugabo uzo bakeneye azokubaza nzomuha ama reference ashaka amikindi naco rero ni kutiyubaha kutiyubaha twese turagitahura hari umuntu usanga vy'ukuri uri umugore w'umuntu cyangwa uri umugabo w'umuntu biba bikwiriye ko wiyubahiriza ntiba bikwiye kugenda kuyambira n'abantu kuri zero bayita ngo zero kwa sinzi zero distance voilà ugasanga donc umushike ntiba bikeneye ko amabere yose mwafatanije na poitrine agahanga mwafatanije ugasanga umugore w'umuntu centrale ku mugabo wundi muntu umugabo w'umuntu ugasanga ni centrale ku mugabo ni yose ni intandaro yo kugira ngo mwinjire muri ubwo busambanyi si umugabo wawe si umugore wawe no mu agende navyo mu magene ho mungira ni bisanzwe umugabo kuko bambwiye ngo baba bari muri entraînement ngo ntabaje gukina match utaragira entraînement murantunga mwabagene mwe Jesse nkiriwe hanyuma rero ikindi naco ni inyigisho nke abantu ntibakiriko barigishwa uno munsi kuko kera barafata umwanya ukwiriye wo kwigishwa umunsi ugiye muri zone cyangwa ugiye muri vy'amakomine bavuga ngo ni inyigisho umubano no kuri vraiment vide bamba bare vraiment mugabo c'est bagikorana aba mama cyangwa mama eglise abakirisi benshi mugo biba bikenewe mu eglise bavyigisha muri bibiliya biriyo namanda babwira mu bikorino wa mbere gice c'indwi kuva ku murongo wa mbere gushika ku munsi ku murongo wa gatanu harimo uburyo abantu babigisha bibiliya irigisha abantu ingene babirana neza iyo mabanga bubatse mazima ni muri bibiliya biriyo mugabo abapasiteri babivuge wivuga nawe atazi kurangura umugore akuraza kujya musonga hanyuma rero no kuvuga ngo ko birivuga yuko ari byiza ko wigisha ibintu nawe ushoboye gukora batabishoboye baduhamagare je ndibuka yuko narigeze kuba kuri eglise nsengerako narigeze kuba ndabikora eglise abantu bakaza bakanezerwa tukiga mugabo mu nyuma mbo bishop arambabarira hari umuntu yagize commentaire kuri Facebook ngo n'umuntu aguhishengero ugiyiwe ngo ararinda acha foto yo screen yageze screenshot yo commentaire acha baravuga tugiye urumviriza ama commentaire y'abantu bizo yaciye bihagarika ndavuga ati allez oya commentaire ngabo uno musaye ndagenda kubwire abantu bariko baragira ama divorce ugende mu mazone ubaze abantu bariko barabana nabi bafite imibano mibi nabakizwa la majorité nabakizwa nukuri nakakubesha kubera iki nukuvuga ko ugiye kuramuka ndiwe mugabo nagenda kubwire kubera ubumenyi buke bya ibintu byose numukizwa ageze mu gitanda numukizwa ahantu hose ageze numukizwa none wozoza kubanira umugabo wangu umukizwa kazi cyangwa ugaza kubanira umugore wangu umukizwa urumukizwa umwanya wose ngo ndiko ndasenga ngiye gusenga eka tureke ivyo by'umwanya wose banashaka eka ari ibintu akubwira ati je ibintu ntavyo nogira je ndakijijwe ari umugore umugabo wawe mu nzu mba numva umengo ntacu utomukorera kandi akijijwe yo bikora gute kandi akijijwe nico twara kirimwe kubikorera turne Imana hezagire ishingiro ry'abagenzi nageze kugira turne y'amagiriza atari make mu y'abagenzi ko turigisha amabanga yabubatse mazima naho nyene harabaye mu mikibazo ko nageze gutumira mu mama raho kandi naje bamwe baravuga ngo yanga urumva abandi ngo yanga urumva ngo turenze imico sinzi ugeze ko yaramubwira ati genda murabe ngaha kwa ya mashine yo ngaha iyo aha mu babanyi muze murabe amashine ibintu bagira narabibabwiye n'ubuheruka usanga ndugije kuguru ikarestori ngaha yangurumva ngo mu bisanzwe ntibiri muri telefone wabo ntibabirimo nketse cyo tubabwira n'umuntu wakugira ngo bashobora gutaha ngo abana baravyumva umwana atunga Android ashobora kuraba kuri Facebook ashobora kuja kuri intuze kuri YouTube uwo n'umwana niyo bari karaja mureke yige ko niyo ari karaja ntazo have n'abantu ntuzenya gihumbwa nka sekuru cyangwa nka sekuza ntumba hanyuma rero mbo naco ni gufatwa nabi kigira 10 nukuvuga hari abantu usanga takeya ugasanga
umugabo ntahakeye umugore umugore ntahakeye umugabo nivyo nduza gusanga ro kenshi abagabo bariko bagenda kugora babakobwa canke abagore bariko bagenda kugora babasore kubera iki umugabo nta mwanya afise ariko ariruka kuko abagabo bashakashatsi bavuga yuko ico umugabo aranguye ntashaka kugarukako yarakurongoye yaragushikanye gisigaye kuri imigambi yo mu rugo umugabo cyo usanga rero abagore namwe kubera muremwe mu buryo bw'ibishobisho hari hagatipe kakaboga nyene nk'uwo mu cameraman wanyu wewe usanga basa nk'abagore nk'abatatu nyene yandikira ati I love you ivyo bya I love you usanga abagabo kenshi ntikibigaruka ko kenshi ukaza gusanga rero biga bya hani bya sweet heart bya ntumba zenyi bari bya rengarenga ivyo byose mwebwe mu bamushaka abagore babashaka yuko ari byo baguma babwira mugabo abagabo nabo bariko baratigita bwira barabe yuko umwana aronka umukate umugore aronka umukate mugabo rugacu usanga wa mwanya ntabo baronse ugacu usanga rero mbere n'amafaranga umugabo ari kanarondera umugore yamariye muri babapfubutse problem nta bon none ariko turagira nikosa nta kuntu iyo abagabo ego hari igihe abagabo baja mu bintu ugasanga ego yiriwe mu kazi iriwe kurondera umuryango ariko yashika nawe urumva ukamengo keya zose zara basi bagerageze nabo erega umugabo kugira ngo atange keya ku mugore akenshi biva ku mugore none wewe umugabo aratashe yamenaguritse yahwereye ageze mu muryango cyangwa ngo ngo rero nguraje ngo nabwa bukobwa wiriwe ubutipe yiriwe arazunguruka n'umutwe washuje ugasanga na mu telefone akamubura imagine yamubuze kubera wari hehe iki ni kamajabo igenda ku telefone ugasanga yari ikoreye umufuko awujanye ha kugira ngo amwakire amukandakandiye imitsi yo ngaha amwambura ibirata amwambura amasokse atora igitambara mukandi birenge imbere yuko aje muri douche amushira amazi muri douche amoze fresh amugume hafi muga ngurumva ngo je ngo bambariye ngo ewe cyamo cyafaraza ati reka tubagwize n'ubusa uwo bizonana kubagwiza n'ubusa abantu bobo nukuvuga abantu benshi barakunda yuko ingo zisambuka nukuri harimo mu kintu c'abagenzi babi naco nyene ngaha anya abagenzi baba barashobora gutuma umuntu aje mu busambanyi ugasanga umuntu abagenzi afise n'abagenzi bapfuye les morts vivants ebara surtout rero abakenyezi mu ntonge vraiment hariho utugwi tw'abantu stress ngo aba femme de valeur ego utuntu twagutse usanga hari utugwi ayo mazina ndayavuze par hasard mugabo simvuze ko femme de valeur arico bisigura oya mugabo usanga abigira aba stress arimo ziri mu kwica ugasanga basaho ku mugoroba aho bahurira ugasanga nabagenzi nka batanu bafise ku mugoroba kukabarekana akantu kana arako kenshi iyo ndiko ndategura ndafata umwanya ngenda nkica kuri beach ngano mbanze ko hagenda abantu bake sanga abagore bashika kuri batandatu bariko bajya hafi abantu umwe wese inkoko yose ebana kunyobwa zikaza nyene zimimvinyu ndavuga ati none nk'aba bagabo babo ego babayeho gute bo mugabe bijya ntiwo birabahaye gihe usanga ari nka rimwe mu mwaka ugasanga mwahuriyeko gusa hariho abantu muhura rimwe mu mwaka mugahura muri batandatu mwabiteguye kwa bo hari igihe mu bitegura ariko sindabiguha simpaririye ko ivyo uvuze ariko hari igihe naho bagenda nka rimwe atari misiyo mugo ubwo bugwi ico nzi burahari hariho ubugwi kugira iyo migwi kuja hamwe si bibi baje hamwe bimvira ibikorwa vy'iterambere mugo kuja hamwe bagenda gupanga ngo urumva ngo twebwe ngo bara ngo jewe ngo umugabo wanje urumva ngo je nta burofa nzanira rega baro benshi bavuga gutyo ngo umugabo wanje nta burofa nzanira ngo njana mukura wana muresira hanyuma rero no kuvuga ikindi naco ni amabanga yabubatse apfuye hari amabanga yubatse vraiment usanga ari ngorane ugasanga umugabo yari yifuza umugore aza bameze uku inyigisho z'amabanga hasi ndahateba batavuga na televiziyo reka tubandanye amabanga yubatse rero ifo kwa bamazima bizibivana n'inyigisho bararonse hanyuma ikindi naco kigira 12 no kutihangana icanyuma naco no guhinduka kuguhinduka navuga rero no kutiyitaho hari abantu iyo yubatse ucumekera yari udufreshere mugamaze gushika mu rugo ngo ari busy ugaca usanga rero yiretse yarakoraga sport mugabo usanga inda igera hariya ubu yarahindutse kera ari yamutwaye afise taille bien ubu anywe biyera urudani hariya yerege ibiyere se vya bizana ruda vyonyene pawni mvuze kimwe mu vyo bakunda kuvuga ko ibiyeri arombonye hariya yaciye ikora kunda petete mugabo rero no kuvuga ngo je nakubwiye ko hariho umugenzi yirukanye umugore wiwe bamaranye imyaka 3 ego acaje wabi yindi myaka 3 kubera iki yasanze afise umugabo akaza akora nyene yararonka inyama nawe mu kuzirya zijyana n'ibiharage n'ibiki byose urumva umunoho ego aragenda avyimba tamukangana gutya kera akora sport ntiyagesura sport kubera kutiyitaho hanyuma hariho nibindi
nka style hari igihe usanga nk'umugabo ari umugabo akunda abakobwa yaragukunze kubera ko wari ufite imishatsi naturelle kubera ko wambara ukikwiza ubu rero kubera ko warongowe wabonye abandi usigaye wambara zigera ngaha guca kubera ko warongowe usigaye wambara za zindi bafuka mamero gusa ugasanga ibi byose biri hanze n'umugore w'umuntu murantunga none uburu w'impene umugore w'umuntu nyene ari abagore bagenda kubaka ugasanga tuvuze umugore w'umuntu ni wa muntu yambara kikwiza teka ntabara n'abagore b'abantu bose barikwiza nawe urabona ngaho gahe n'impeta basha bashira koga no kuvuga yuko ugasanga umugabo wawe ntiyakunda yuko wambara ipataro ugasanga kandi akanabikubwira ega abantu mu kugira ngo abayibaza ngo ariko aragukomesha kubera ko amugiti ibi nibi ndabikunda agace kora control yavyo kugira ngo wewe ubwa mbere wambara ukikwiza yego datanje kwambara ipantaro ntivyari bibi mugabo ugaca usanga bakubwira ati ambara ipantaro mugabo ipantaro usanga aha hose wabanye ugasanga umengo kwitunda sinzi owe mbo biravana n'ivy'umugabo wakunda ugasanga wambara ututura twagutya no kuvuga hari ibintu bituma abagabo baje gusamba no kuvuga ko ejo canke hirya niyabona wa muntu we wahinde washyizemo amamenshi niyabona wa muntu afite naturelle ntazoreka kumuruka inyuma niyabona wa muntu yambara kikwiza umwe yakunda cagiye yagutwara ntazoreka kumuruka inyuma kandi kizobuza kwa guheba we abagabo rero nakubwire barakunda mugabo bahevye baheba nabi vraiment hanyuma ikindi naco twavuze kuvyibuha kutiyitaho na style muri make rero nivyo 13 no 14 no karukiriza ko mu mpamvu zishobora gutuma abaho umugabo canke umugore ashobora kuja mu busambanyi agata uwiwe akasohoka urakoze cyane Renine uratubwiye ibintu byinshi vraiment bon abeshi vraiment turagukunda cyane haro beshi baba bipfuza no kukubona kubera impanuro utanga ivyigutwa hari ibintu vraiment abantu beshi bipfuza kukubona bakavuga ati uwo muntu yama yigisha aba jeune ingo nyinshi twomubona basi ko urasigura vraiment umuntu akanyugwa ego hama ndafise akabazo none Renine urakutubwiye ivyo ingaruka zobariza tubigenze gute d'abord ego ingaruka zo kugira ngo zo kuba umuntu agiye mu busambanyi ni nyinshi bwa mbere bwo iyo ukunda gusambana hajya burya iyo isuka naho aba ari umujojo iyi irima cyane iragera igihe kabifuni no kuvuga ko igitsina uko kiba kiri cyo kose iyo gikora cyane mu buryo burenze novuga gute mu kinyarwanda navuga kwangirika kirononekara ugasanga nk'ubusigaye none nk'ubu ndaguhe nk'akarorero hari umwanditsi witwa Zakaria Stanford Mamu niwe wavuze ati fata umukobwa akundanye n'abahungu batanu umuhungu wa mbere bakundanye yamugiriye ibi wa kabiri yamugiriye ibi ntibamugirira bimwe agaca agenda kubana n'umuntu uwo muntu akazosanga wa muntu kenshi ugasanga baramugize imbabura none uwo muntu baza kwazokubaka umugore yamenyereye yagendanye n'abagabo benshi ni gake azokubakana n'umugabo umwe biragoye kuko arafite byinshi yakunze nyuma hanyuma no kuvuga yuko mbo sivuze ko rero ndabitangwa na 0 km abakiri amasugi barahari bariho ngami iki gihugu navuga ngo ziri muri Wakarede ngo no muri Prince Regent Charles cyangwa muri na hôpital militaire mugabo aragenda kubwiza ukuri yuko abakobwa bihanganye barahari bariho vraiment ego bariho kwere hanyuma no kuvuga yuko izindi ngaruka amande yo kononekara kw'igitsina hari kononekara mu mutwe agiye umuntu Bibiliya nivuga ngo ubusambanyi na vino bimara ubwenge usanga kenshi rero ari abantu ubwenge atari kirenga urashobora no gusanga umuntu ashobora kwibagira ugasanga nk'ubu agenda ndayifise ngaha gutya ndayifise ngaha uko ngo ugasanga ndiko ndabona ati nta agenda mwamboneye urumva hanyuma no kuvuga yuko ubwonko bumaze kononekara umuntu burya bari karagenda ko umuntu nakubwiye ko agizwe n'ubwonko hakuru hama izindi ngaruka ni iyo bakuzinutswe kuko abagabo cyane cyane abagabo bafite abagore canke na abagore ni gake kuko umugore wewe uko agenda yabigwa cyane niko agenda akunda wa muntu yamwabira cyane mugabo ku mugabo uko akwabira cyane niko agenda guharurukwa iyo rero guharurutswe bigenda gute hari abasara bakaja mwibarabara kuko ubudeja urumva bwa mbere we wamwimariyemwo urumva urukundo rwaduze kuri wa muntu mugara guharurutswa arakuzinutswe ucuja hiye wamaze no gutubuntu uja kuri wa mugabo wawe none ucuhindukira uja hiye ucuja mwibarabara gutora amasashe kwarongera nze kuzoronka ukujana hanyuma ikindi naco rero ni ndwara zifatiye ku gitsina hariho ibigwara byinshi kuko umuntu je navuze ati abagabo surtout barakunda
navuze batagira umutima ntimuze kuvuga ngo nabagabo bose barakunda umucafu yego no kuvuga n'umuntu ntuzi iyo yaraye ntuzi iyo yiriwe mugo murahuye no kwikingira ntibikingiye ugaca usanga none no gutimbika gusa ukibaza ati none ibi bintu ndavuga ati abagabo be nabakunda ubucafu nene bari ubucafu none ibaze nk'umugore yabiriwe sinzi ko bavyita ngo kwabiri yasambanye n'abagabo bane kuwo munsi ugaca ubo gatanu iyo ntazo ko bitera n'imyaka niho ujya kwa laptop nibaza ko Irene abizi ntukoresha imashini no kuvuga ko laptop iyo itagira antivirus ufashe flash dufate basaje bacomeka flash ni mu gihimba cirondoka cy'umugore flash nayo dufate ko ari gihimba cy'umugabo no kuvuga ko ufashe iyi laptop ikaba itagira virus yego ntigire na antivirus ugaciza na flash irimo virus za virus ziri muri ya flash zisigara muri ya machine ndabeshega mu yavyemeye no kuvuga ni nkuko ya laptop nayo niyo afite virus ugaciza na flash itagira virus ugacishira muri ya virus iri muri ya laptop igenda muri ya flash hanyuma no kuvuga yuko haje iyindi flash bazanye iyindi flash ifise virus imwe igacize igasanga muri ya laptop hari iyindi virus yari yasigaye ya laptop rero no kuvuga ngo itwara ya virus nayo igacize ya virus urumva n'ibintu byinshi bisigura iki rero bisigura ngo hariho abantu usanga bagiye kwabira navuze nkitangura ko hariho abantu iyo mwabiranye usanga batera imyako babaga bashaka abagore no kuvuga wa mwako we ufise ugiye kwabira wa mugore yiriwe arasambana n'abandi bagabo bane nawe afise imyaku 4 we utwara ya indi 4 no kuvuga ugize 5 ugaca umusigara nawe wa wundi umwe bagasigara nayamye nibaje abantu usanga kenshi nene numva abagabo uza gusanga Imana yarabahezagiye akaronka amafaranga menshi mugo hazamva amafaranga fye yaranyitse ngo aramusiga maso kandi ugasanga ya mafaranga ntiyahaye ugasanga numwako yakuye ahantu ntiyahaye abako mugo gasanga numwaku yakuye ahantu ugasanga rero iyo myako ari abantu bavuga ngo imyako ni wavuze ko itaba igisa igihe gucike uzobibona hanyuma rero kindi naco no kuvyara abana utazi nabo udashoboye kurera hari abantu vraiment mu minsi yera twavyumva mu basani bamwe ugasanga nk'ubu umuntu yaragiye haciye asiza ateye inda handaciye ateye inda no mu bashoferi bamwe ibi rero no kuvuga ngo abo bana none gasha abo bana bazobaho gute uraze kubaho gendura abantu banditse ngo pere enkoni benshi nakwiye kutaza barabandika nyene bakiberaho nk'abakondana nyene hanyuma none pere enkoni umva bisha bigenda gute hanyuma ikindi naco rero no guta agaciro kuko iyo umuntu asambana kenshi haragera igihe abantu bakamuzinukwa abantu bakabona nyene ko ari umuntu muri kaos ugasanga ni wa muntu avuga ati kubakobwa bo n'ibindi bintu rero nabagwe kubakobwa mu bisanzwe kera umukobwa abwiragire mariage n'umuhungu nuko baramukurikirana umukobwa avuye muhira yagenda asezeye nyina akamubwira ati genda mwana yagenda kwa ina senge cyaye kwa ina rume yagenda avuze yagiye ugarutse bahita winjira mu nzu gutyo nyene bagukura impuzu bakaverifya ko atavyo wadabanganije nico gituma kera amasugi yari menshi mugabo no munsi ugenda mu gatondo ukagaruka haize imisi 2 kandi uje uhita winjirira jewe kwipase karababwiye ko bararinda nabwiye ko ari ahantu barinda gute kumbe uno musi abantu benshi vraiment nka mama wawe basi hariho bavuga ati je umukobwa wanje no nkurura ngo kuri impuzu oya mama wawe uno musi ba mama banyu mubita babono nico gende batanigisha bakibaha oya na mama bubu baratinya kwegera abana babo none rega barabatiye ugasanga ntaco bakubwira ugasanga hariho n'ibintu utazi rega bakobwa bo muri bishirira oya nibabe batubwira none yo gutuka umwana yo kubwira atacu mubaje mwegere mubaze nabumwe ngo barabatinya rega ugasanga umwana wawe no hariho abakobwa usanga arabagenzi gira abagenzi bavyeyi banyu ni kimwe mu mpanuro bagira abagenzi kuko umuvyeyi utamwegereye abavyeyi bakera baratekereza mugo no musi usanga umuguruka wumva byose bihera avuga ati jewe Imana ninderera abonye usohoza avuga ati Imana uranzigamira umwana ukamenga ramutinya n'ukuri ugasanga ntaca mubwira n'utwo wumva ugasanga utwumvira mu bagenzi babo kare ubijya vy'ubu usanga umukobwa yongiye kuraba boyfriend ugasanga yambaye akajipo kagera ngaha munsi ntani kare so washizeyo urumva ugasanga yambaye akandi aha hose haraboneka wafuse aha hunyene gutya n'umukondo ntwawufuze nanesha uwo muhungu ugiye kuraba nyimba yo badakomeye oya bo nyene urumva haba hariho imirimo wayo yuko muja mu bindi
warazi yuko abahungu je bambwiye muri seminaire twariko turagira bati umukobwa arinze yemera kuza kukuraba muhira egare ko yemeye ko musambana ngira tuzovugana mu cyabajene oya reka naco tuvyo ariko hagiye oya ni abahungu nico cambere bavuze ko cyane cyane yego muri makerere ingaruka nizo aba yavyemeye ego murakoze ka cyane none bo yego vraiment je ndakunda impanuro zawe tubigenze gute none bigende gute tubirekere uko ico kogwa muri make kugira ngo bihere ego icambere cyo no gusenya bigabanuke d'abord kuko guhera burundu ivyo hera burundu reka ku gitangaza c'Imana nyene nkiyo gihe Yesu kwizera wenyene ataruza hamuvuga ati ubu vraiment ntango ziriko zirasambuka mu rugo kwa nakahose ukumva amahoro ukumva nta mugabo ntavyo ku ma Facebook ubona baba publiye ukumva vyaraheze icambere mpera ko no gusenga umugabo n'umugore bagafatanya gusenga yego bakiyegereza Imana senga ntibikura ibigeragezo ivyo nkunda kuvuga ejo ni wumva umukristo asenga ntuzobona ashikiwe n'ikintu kivuga ngo nuko adasenga oya kubera bavuga yuko imfungurwa nyamukuru z'umukristo ibigeragezo birashobora kubatera kuko no gusenga banashaka birakwega ibigeragezo bashobora gushika ugasangana ibigeragezo satana agatwara umwe akaja mu bwo busambanyi cyangwa abajana mwese mukagenda bagaparangana kandi musenga ariko rero no gusenga ubwa mbere hamikigira kabiri nibiyago vya misi yose kugira ngo umenye umugore akeneye iki umugabo akeneye iki ukamenya akunda iki yanki iki gusa kenshi naho ngaho nariko ndabivuga shetani yakunda gukoresha abagabo cyangwa abagore kugira ngo bakorero contraire y'ivyo wawundi yamubwiye akunda ngo ariko aramukomesha ivyo komesha ngo mubihagarike hanyuma ikindi naco bagire abagenzi bazima kugira abagenzi bazima ni Socrate yavuze ati ugendanye n'abahimbiri bane umuhimbiri wa gatanu ni wagendana n'abanyabwenge bane naho umunyabwenge wa gatanu yes nuko rero hanyuma rero nuko ikindi naco n'inyigisho ndoragitsina ibi bintu by'inyigisho ndoragitsina leta n'ibirabe hariho abahinga benshi hariho ba Beni hariho ba mama mu eglise nabonye babakondane kw'ico kintu babangaje bakore inyigisho bayigishe aba bagiye kubaka baronde abapasteri bazima bigishe mu mashengero bigishe baronde abantu bagende kwigisha yego vraiment hanyuma niba Imana hezagera n'abajene hari abajene benshi bamaze imisi bashaka izo nyigisho ati turashaka kuzobaho twubake bimeze neza yego hanyuma rero muri make nibaza ko ari ivyo eko biraryoshe cyane kumva umuntu nk'uyu yamatwitama kenshi akaduhanura surtout mu bajene benshi rero reka twongere tugushimire cyane ku mpanuro uduhaye nibaze ko abadukurikirana vraiment ico tubasaba ni commentaire partage na share kugira ngo tubone yuko tutariko turatambaka meme nziza nambi kuko nta umwe wese avuga ivyo yigo ari uwo acugura video agaca mu mengo yovuga direct kubera ko jere ni kubera ni ndavyo ni fresh ndavyemera ego zaba ziza canke zibi turashaka ivyiyumviro byanyu kugira ngo tubone yuko tuba turi kumwe namwe ego dongerere tugaruke tumushimire cyane peut-être ko nejo canke igejo tumwikoze ko azona twitaba jewe narababwiye iki gikorwa si kiraka ego no murimo w'Imana wihaye siso nihaye Imana yaguhaye narawusengera amazindwi yose mfukamye imbere y'Imana ndiko ndasengera kino gikorwa nico gituma akenshi nta n'umwanya muremure binsaba je mu gukora ubushakashatsi kuri ibi oya kandi ni gake wanashaka ngenda no muri Google ni gake wanashaka ngenda kuraba nabanda kenshi ndanda observa hama nkanaliza nico ndanda kubwira ati ni gikorwa c'Imana kandi cyo nihaye yego hanyuma rero urakoze cyane kubitwemerera ego twongera tubashimira namwe mongera mwama mudukwirana mudutera intege tuba tunayo ko tutariko turatamba twirorera merci